Ni Claudio Dorite umutumire wacu nawe reka tumuhe ikaze yongera nabidondora kugira ngo tukomeze na gahunda z'uno mukino. Murakoze cyane Dorite, murahawe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Venal, umunsi mbona wanabere uhamagarira abantu gukora subscribe na partage kugira ngo inyigisho zishobore gushikira abantu benshi mu buryo bwihuse. Gwaruka kora partage na commentaire kugira ngo tumenye mbega nibiki mu vy'ukuri twobandanya twamiliyora kugira ngo ibiganiro bishishikare kujya kugwaruka kandi ndanye duhinduka mu mutwe hamwe no mu mufuko. Urakoze cyane Venal. Jewe rero mfise ikibazo gikomeye cyane. Ese muko tukiganira uno munsi kumbe nawe ufite dusobanura ariko njyana gusaba kano kanya gatikubaza. Urashaka kumva kanya? Murataza neza cyane. Venal. Mu mpera zose z'igushaje cy'u Burundi ndetse no ku mpera zose z'isi ahantu twaye mu kibano turakunze kubona abantu wanashaka bati nk'amafaranga menshi ariko ugasanga imisi yose nibo usanga baborewe gusumba n'abandi biziza amafaranga menshi. Akaroroka hafi basanga nko mu kibano hari umuntu usanga ko tura akaduto tubayabaye nyine kugira ngo abe ukabona neza uko vraiment ibikorwa byiwe atayikide bifise mu jyanye na ressource de revenu. Ubwo ugasanga nk'iyarose nk'amafaranga nk'ibihumbi 100 ugasanga niwe abo wa mbere mu kuborerwa, ugasanga niwe abo wa mbere kuja mu ndaya, ugasanga niwe abo wa mbere mu gukora bya bintu byose bituma byangiriza iterambere ry'umuntu, kandi ugasanga ni wa muntu arose nk'ibihumbi 100 uzosubira kumubona haciye inzi yose yaheze atani faranga na rimwe afise, mbere rimwe na rimwe ukamubonana nk'inkovu, ukabona yagwanye, ukabona ariko amapasuma, ariko umuntu agashobora kibaza kino kibazo kigira kiti none koko niba umuntu ashobora kuronka ibihumbi 100 akacahura n'ivyo vyago byose bikanga kungena amafaranga yagera, ugasanga agiye kuborerwa, aragwanye, arakomeretse, agarutse yamenaguritse, umuntu agaciyumvira ati none nk'ubu dufate Venal nk'Imana icimuduza nawe gaca imuha nk'umuriyoni ku bihumbi 100 amara ukwezi adatashe kandi akaza afise n'inkovu, akaza yanamenaguritse bivanye n'ukungene yitwara muri amafaranga. Umuntu akibaza ati mbega arose nk'umuriyoni bicaye mugendera gute? Venal, je cyo nikwaze njyana kwaze ni kubera iki abantu baciriritse baronka amafaranga make iyo barose amafaranga bakunda guhana n'ibyago byinshi by'akaborego byo kuja mu ndaya byo kudataha gusumba abigeza amafaranga menshi cyane. Murakoze cyane Dorite ku kibazo mubajije. Hano ni kuri za mbuga nyene tubandanya tuvuga ibijanye na education financière, ndavuga indero mu bijanye n'ubutunzi. Dorite, isura ya nyayo y'umugabo uyimenya igihe umuhereje amahera ayafashe mu minwe. Ari umuntu kinocumenya umuntu wari aho cumenya umuntu ati uyu ni kanaka, kandi ivyo yari yaranyegeje byose itegerezwa kuja ahabona kubera yuko isoko yovuga ko ari amahera mugabo arimo n'isoko y'ibibi byose. Tutarafata iki kintu mu Burundi ngo tumenye ko kugira indero mu butunzi ari ikintu gikomeye, tuzokwama twisanga mwisubiramwo byo kurira nta mahera dufise, nta mugambi nokora kubera ko mu vy'ukuri ntabwo twize ABC mu bijanye n'amafaranga. Turakwiye rero kumenya ukungene twongera amahera. Rero impamvu twisanga mu byo byose cyambere ni kutamenya education financière, ibanga ryo kungene twongera amahera, kungene twana n'amafaranga. Ikindi naco ni kutagira gahunda z'ubuzima no kuziharanira hamwe no kumenya ukungene twongera ibigumbagumba byacu, kubera ko hariho ibintu byinshi dukeneye mu buzima, ariko iyo utaramenya ngo nkeneye iki kandi n'igiki cihutirwa, ibyo bituma iyo uronse amahera uca wisanga nyene muri za nzira zo kunywa no kugira. Rero ababikora novuga ko bakwiriye kungene hamande yuko bamenye ukungene barondera amahera, bamenye niyo amahera aja, kuko amahera ari mu migwi myinshi. Menye ukungene urondera amahera, menye ukungene uyakonsoma, uya savinga, n'ukungene wemvestisa mu bikorwa bigiye bitandukanye. Nimba rero wewe ari investissement yawe ari kwishiramwo alcohol nyinshi, if you make the wrong decision you reserve yourself. Venal, urakoze cyane mu buryo bwawe bisobanuye, ariko abahinga barakunda kuvuga bati burya umuntu wanyawe umumenya iyo umusize imbere y'amafaranga. Rega ni gute umuntu
uwo mumenya imbere umumenya uwo ari we mu gihe aronse amafaranga ariko nyuma yo kutaronka utari wamumenye neza uwo ari we. Impamvu bavuga iryo jambo ni kubera ko jewe Elize umpereje imiliyoni 100 ingeso zanjye zose nanyegeje utangira kuzibona mu gihe zitagiye ahabona uba wifitiye gahunda y'ubuzima kandi uba ushobora kuba wobana n'amahera menshi ashoboka. Impamvu rero uzubona ngo no kugonga no kwica nka kuriha ubwo butomate jewe ubona nko buriha nkuri imbere ibintu byankuri usanga rero amanyama yaduze muri we kubera ko yarose amahera mu by'ukuri afise ibibazo byo kubana n'amahera menshi canke ntavyo yigishijwe canke mu by'ukuri ntariko ariha discipline indero yo kumenya kubana neza n'amahera. Urakoze cyane Elize Venal, reka rero dusabe abakunzi bacu ariko barakurikirana kino kiganiro niba uno munsi yo wumvise urose ibihumbi 100 utangura kubona kumenga uri hejuru cyane umenga abantu bose babunagura mukabavuza bagatubwira tuvavane n'iyo ngendo. N'ahantu usanga kenshi na kenshi umwana w'aba boss usanga afise imodoka nziza ugiye kumegera imodoka ya mugihugu adara tubayabaye ashobora kumenya udusanzaza amagaca akwega imodoka y'abakigira aho twagira tubabwire ukigenda kayigeza na gato umuntu afise amafaranga menshi arashobora kubana n'abantu neza kandi niyo atayafise agashobora kubana n'abantu neza kibana kigakomeza kubaki. So Elize Venal, ikagenda gushimira ku nyishu wabaye urakoze cyane. Ndabashimiye namwe nabakengurukiye mwebwe mudahengeshanya no kudukurikirana. Isango ni ryarindi kubana n'ibimenyesha bakuru banabikwespira banabigufasha mu buzima bwa misi yose. Nta mpamvu y'ukuri umu entrepreneur ushaka ubutunzi nkeneye miliyoni 100 tuce tugusanga mu kabare guhera mu gatondo kujya ku mugoroba naho nyene mu mahera bameneye inzu y'abandi ukagurisha canke ibiharage by'umuryango. No, iyo siyo nzira dukeneye. Turashaka kuvavanura no kwitahurwa. Merci beaucoup. Urakoze cyane Elize Venal, dusezerana n'abakunzi bacu turamagaye kugira foreign partage kuri zino mbuga zacu bongere bagenda subscribe kugira ngo dushobore kubana nabo umunsi ku munsi. Thank you so much, kabanyiriza cyane, murakoze cyane. Murakoze cyane Delight. Thank you.